Ingomag. Master Music. Neon Saba, would you believe it, from Burundi, takes the title. My word, that is the fastest time this year. She was brave, she was courageous. Shouting Burundi into the camera. Very, very proud 22-year-old is world champion now. It was a long journey. I was blessed to be in the Olympics. I'm glad that I never gave up. I faced it with a lot of determination and perseverance. I'm blessed. N'amateka n'umugisha ku Burundi kuba mvuye mu mahanga nari maze imisi guhiganwa mu bihugu bitandukanye aho nahereye mu gihugu ca Amerika nkabitwaramo neza nkahatsinda metero 3,200 birengako nkavaho nkagenda mu gihugu c'Ubufaransa aho nahakoze 3,000 nkongera nkahatsinda kandi nkongera nkagira n'umwanya mwiza cyane ugira gatanu mu myanya nyaruka ku isi nkavaho nkaja mu gihugu c'Ubirigi nkatsinda ibirometero 5 naho nyene nkakorera umwanya mwiza kandi ukaba ari umwanya mwiza w'uno mwaka urumva n'ibintu bitangaje sinagarukiye ngaho naragiye mu gihugu c'Ubusuwise aho hose nagiye ndaca nongera ntsinda karukondera amanota ashobora kunshikana muri finale kugira ngo mpiganirwe iki gikombe mubona natsinze ku 5,000 akaba ari gikombe kidasanzwe igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu c'u Burundi numugisha ku muryango numugisha ku gihugu ciwanje hanyuma sinahagarukiye ngaho naciye ngenda mu gihugu ca Croatia aho novuga yuko nakoze ibintu biboneka gake aho nashoboye kugira umwanya wa mbere ubu ababonye ukuntu nakoze competition barabonye yuko ubu umurundi kazi ari wafise umwanya unyaruka ku isi ku 2,000 aho nashoboye kugira umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 21 n'ijana 56 ibyo ntibyari bwo bibeho ngaha ku isi niho ko mondial itashe ku gihugu c'u Burundi kuva bwitwa uburundi ndagihowe cyane mu gushima numugisha kubona nakiwe n'abantu batandukanye numunezero ntafise ko nogaragaza kuko intsinzi yiwanje nayibonye mwo ibintu byinshi narabonye abarundi batwenga bose yaba bari ngaha mu Burundi abari mu mahanga bose baragihowe intsinzi yanje ibyo bikantera intege bikantera kwishima ndumva yuko nakoze bidasanzwe kandi koko nyene ibyo nakoze ntibisanzwe kandi bikora nk'udasanzwe nanje ubu ndavuga yuko ntasanzwe kwisi murakoze Master Music. Neon Saba, would you believe it, from Burundi, takes the title. My word, that is the fastest time this year. She was brave, she was courageous. Shouting Burundi into the camera. Very, very proud 20
22-year-old is world champion now. Ega mukobwa mukwiro kurusha indege aho uciye wagira ngo ni umuyaga usigaye butayi iwacu ewe niyo saba uwa fire 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 girl ibyo ukora biri fire 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 girl Francine is fire. Future Pro Hitmaker. It was a long journey. I was blessed to be in the Olympics. I'm glad I never gave up. I faced it with a lot of determination and perseverance. I'm blessed. Francine niyo sabareza kumufata umugogo. Erega ibyo ni bya biri twita exportation. Tumva nanje ushaka kwibera nkawe tubaye batanu